Charlie ni umuntu azwi cyane ku isi y'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Azwi cyane nk'uwashyizeho ifaranga bitwa Litecoin cyangwa se LTC mu majambo ahinnye, bumwe mu buryo bwa Bitcoin bwa mbere kandi bwatsinze. Yego tugere kunyura mu mateka yamuranze uyu Charlie mu rugendo rwe rwa crypto, turebe ingene vyagiye biragenda. Uyu Charlie ni umuntu yamenyekanye cyane. Mbere yuko rero tubandanya turaza kubabwira ingene ushobora kuronka izi Litecoin uyu mugabo yakoze, iri faranga ry'ikoranabuhanga yakoze, ingene ushobora kurironka ku buntu. Turaza kubivuga tugira tumara iyo audio. Kandi mwibuke yuko iri faranga rimwe iri faranga ririko riragira mu madolari 190. Ufise Litecoin imwe ukaba ufise amadolari 90, urumva n'amafaranga menshi cyane. Ego rero uyu mugabo twinjiye mu mateka yiwe, Charlie yavutse itariki 18 z'ukwezi kwa kane, avukira ku nkombe za Côte d'Ivoire. Ubu ni Côte d'Ivoire ku bavyeyi bimukira mu Bushinwa. Yimukiye muri Amerika akiri umuto, akurira ahantu bitwa California. Nyuma yaje kwiga muri MIT, aho yakuye impamyabushobozi rero ya bachelor muri make ya ni kaminuza yitwa MIT, aho yakuye rero impamyabushobozi yo muri computer science. Mu gihe yamaze muri MIT, yashishikajwe no gutangira porogaramu ya siyanse ya mudasobwa, ashiraho urufatiro rw'umwuga w'ejo hazaza mu ikoranabuhanga. Rero uyu mugabo n'umugabo akomeye cyane, umugabo ewana yatumye ibintu byinshi bija mu buryo ku bintu bijanye n'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Muga mbere no gukoresha amafaranga, mbere no kwinjira mu isi yo gukoresha amafaranga, Charlie yakoraga nka engineer wa software mu bigo byinshi by'ikoranabuhanga. Imwe mu myanya yagaragaye cyane kuri Google. Uyu mugabo urumva yuko ari umugabo akomeye cyane, yari umugabo yakoze cyane nka engineer ku rubuga rwa Google. Kandi Google mwibuke yuko ari urubuga rukomeye cyane, aho yakoraga nka engineer wa software mu mishinga itandukanye. Yagize uruhare mu guteza imbere ibikorwa remezo byishakisha cyangwa se kwiga amakuru kuri Google, ndetse anakora kuri porogaramu igendanwa ya YouTube. Iyi YouTube turiko turakoresha uyu munsi. Uyu mugabo Charlie niwe ku by'ukuri yari engineer mu gukora ibi bintu. Urumva yuko ari umugabo umugabo akomeye cyane, umugabo yaduhinduriye amateka mu bintu byinshi. Ego kurema rero Litecoin k'uyu mugabo yitwa Lee nivyo vyatuzanye ngaha. Kwinjira kwa Charlie mu isi yo gukoresha amafaranga byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2011, ubwo yashikiye uyu mugabo rero mu mwaka w'ibihumbi 2011 yashishikazwaga na Bitcoin. Yabonye ubushobozi bwa Bitcoin nk'uburyo bw'impinduramatwara bw'amafaranga yegerejwe abaturage, ariko kandi yamenye imbogamizi zimwe na zimwe, harimo kwipimisha no kwihuta. Urumva yuko muri uyu mwaka wa 2011 ari yahisemo gukora urumuri rwihuta kuri Bitcoin yise Litecoin. Uyu mugabo rero yakoze Litecoin, iri faranga kuri uyu munsi 2024 rigeze ku madolari 90. Urabona yuko mu gihe yabona Bitcoin ingene imeze, yaciye yiyumvira gukora iri faranga rya kabiri bitwa Litecoin. Rero iyi Litecoin yagenewe gukemura ibibazo vya Bitcoin. Uti gute? Ibihe vyihuta vyo kuvyara ibiceri. Igihe cyo guhagarika Litecoin ni iminota 2.5. Mu gihe rero ugereranije na Bitcoin, iyi Bitcoin yo ni iminota 10. inyungu yagabanutse hamwe n'iterambere ry'abacuruzi
ba IC key kuri crypto. Kongera ibicuruzwa by'ibiceri, Litecoin ifise ibicuruzwa byose hamwe bingana na Litecoin zose ku isi zingana na ibiceri miliyoni 84 z'ibiceri, bikuvye inshuro enye miliyoni 21 za Bitcoin. Bitcoin ziri ngaha ku isi zose ni miliyoni 21, mu gihe Litecoin yoyo ari miliyoni 84. Urumva yuko Litecoin kuvyukuri iri kiratuga kandi irahari ku bwishiri. Yasohoye version ya mbere ya code ya Litecoin muri uyu mwaka kuri GitHub nka software ifungura isoko, kandi ibiceri vyakiriwe vuba n'umuryango ugenda wiyongera uko bwije uko bukeye. Tukomeza tugenda twiyongera ku bantu bakoresha iri faranga ryari nyuma y'igihe Litecoin yamenyekanye nka feza kuri zahabu ya Bitcoin. Litecoin rero mwibuke yuko bayitazira feza mu gihe zahabu ari Bitcoin. Ikora nk'ikizamini cy'ibintu bisha ndetse n'iterambere mbere yuko bishigwa mu bikorwa bya Bitcoin. Uruhare mu muryango wa Litecoin, Lee yagize uruhare runini mu muryango wa Litecoin. Yitabira cyane ibiganiro no kwiteza imbere. Uruhare rwe nk'uwateza imbere wa mbere uru rubuga rwa ifaranga rya Litecoin, kuko yakoranaga kugira ngo ateze imbere code base kandi ateze imbere umushinga. Rero murumva yuko iri Litecoin yatanguye 2011. Muri 2027 muri 2017 mu gihe cyo kuzamuka kw'ifaranga ryinshi, Litecoin yungutse cyane kandi izamuka ry'ibiciro, ishimangira umwanya wacyo muri top cryptocurrency. Muribuka yuko 2017 Litecoin yaje muri top cryptocurrencies. Urumva rero uruhare rwa Charlie muri uyu mushinga no kuganira ubudahwema kuwukoresha no kuwukoresha vyagize uruhara mu kumenyekanisha Litecoin. Iyi Litecoin rero muri mu kwa 12 rero ko muri 2017 Charlie yafashe icyemezo kitavugwaho rumwe cyo kugurisha ibyo yari afise byose bya Litecoin. Bivugwa ko bigera kuri Litecoin 26 ibihumbi 26. Uyu Charlie yakoze iyi Litecoin yaciye agurisha ibyo yari afise byose bya Litecoin. Bivugwa yuko vyangana na Litecoin ibihumbi 26. Asobanura ko ibyo byakozwe kugira ngo hatabaho amakimbirane y'inyungu cyane bitewe na Litecoin yihuta. Urumva Litecoin yaciza yihuta gusumbya Bitcoin, acavuga ati reka ngurishe kugira ngo hataba amakimbirane hagati yanje na Bitcoin. Litecoin Foundation rero nubwo yakomeje kugira uruhare muri uyu mushinga, kuri uyu mushinga yavuze ko ashaka kwemeza ko umushinga ushobora gutera imbere utajyanye n'umutungo we cyangwa uruhare rwe. Numva uyu mugabo yaciye avuga ati je naho ntoba mpari, uyu mushinga urashobora gukomeza wamamara kandi urabona yuko vyagezweho pe. Ibikorwa vya nyuma ya Litecoin nyuma yo kuva ku ruhare rwe rugaragara mu iterambere rya Litecoin, Charlie yakomeje kuba umuntu akomeye mu isi ikoreshwa amafaranga. Yabaye umuvugizi wa kwegereza ubuyobozi abaturage n'akamaro ka kamere itwagwa n'abaturage. Iyi mishinga rero y'iri faranga yakoze kandi ku yindi mishinga na gahunda mu buryo bwagutse kandi bwangiza ibidukikije. Yavugiye mu nama nyinshi zo gukoresha amafaranga kandi yagize uruhare mu guteza imbere ikoresho rya crypto. Yibandaga ku ruhare rwa tekinike cyangwa se rwo guteza imbere amafaranga no guhanahana. Numva yuko uyu mugabo ku by'ukuri muri filozofiya ya Charlie azwiho gushira mu gaciro no gushira mu bikorwa uburyo bwo gukoresha amafaranga. Yakunze gushimangira akamaro k'igihe kirekire kirambye ku mafaranga. Yabaye umuvugizi
wubaka imiyoboro ikomeye mu bijanye n'ifaranga, akitandukanya na pomp na dump gahunda. Rimwe na rimwe rero yagiye yibasira umwanya wa crypto. Yavuze kandi ko hakenewe amabwirizwa asobanutse neza. Mu mwanya w'ibanga ashimangira ko hakenewe udusha utuntu dushasha bitabangamiye umutekano cyangwa kurengera abakoresha. Umwanzuro uyu Charlie mw'isi ikoreshwa amafaranga cyane binyuze mu kurema Litecoin. Uyu rero duhejeje kuvuga ku by'ukuri wumva yuko ari umuntu ahambaye, umuntu yakoze ibintu bikora inka ku by'ukuri. Yego rero twinjiye kuri uyu nababwiye yuko nza kubaha ingene ushobora gukora kugira ngo uyironke izi Litecoin z'ubuntu, z'ubuntu. Urumva Litecoin imwe n'amafaranga amadolari 90. Mu marundi sinoyamenya je kubera ni hatari. Litecoin rero n'urungano rwakoze na Charlie wahoze ari engineer wa Google mu mwaka w'2011. Yasubizweho kugira ngo ibe yoroheje ya Bitcoin ifise igihe cyo gucuruza vuba n'amafaranga make. Iyi Litecoin ni nziza cyane kuko yama yaduze buri munsi, ifise ama novuga yuko yorohereza abantu kuko mu kurungika ntibisaba amahera menshi kandi gas fees ntibari nyinshi. Litecoin rero yatangijwe muri 2011 na Charlie washakaga gukora ubundi buryo bwihuse kandi bworoshe kuri Bitcoin. Ivyo nari nabivuze rero. Ibintu vy'ingenzi rero uyu muntu yafashije isi nuko ku by'ukuri Bitcoin yaje yitonda ariko uyu mugabo iyi Litecoin akora yihuta. Rero kuvuga rero ku ntsinzi y'iyi Litecoin, intsinzi ya mbere Litecoin yahise ikurura nyuma yo kuyitangira, maze iba imwe mu ma cryptocurrency azwi cyane nyuma ya Bitcoin. Nyuma y'igihe Litecoin yashizwe ku rutonde rw'ivunjisha rikomeye, kandi igiciro cyayo cyatangiye kwiyongera hamwe n'inyungu ziyongera mu makode. Imikoreshereze mu gihe Bitcoin ikunze kugaragara nk'ububiko bw'agaciro cyangwa zahabu ya digitale, Litecoin yakoreshejwe cyane mu bikorwa bya buri munsi kandi nk'ikizamini cya tekinolojisha mbere y'uko ishigwa mu bikorwa kuri Bitcoin. Bitcoin yakurikiranye nyuma gato umuyoboro w'umuravyo. Litecoin nayo yashigikiye umuyoboro w'umuravyo n'igisubizo cya kabiri cyo gupima ibintu vyemerera ibicuruzwa byihuse kandi bihendutse. Murazi ko Litecoin ari kuri ku minota 2.5, Bitcoin nayo ikaba ari ku minota 10. Ego ni igisubizo rero cya kabiri cyo gupima ibintu vyemerera ibicuruzwa byihuse kandi bihendutse. Ibi vyorohereza Litecoin gukemura microtransaction kandi byongera imikoreshereze y'uburyo bwo kwishura. Rero uruhara rwa Charlie twari twavuze ko amajambere yavuga nayo twari twayavuze ko, kuko uyu Charlie ni umuntu ku by'ukuri atavuzweho rumwe ku bantu batandukanye. Uruhare rero rwa Litecoin ikoreshwa kenshi nk'ikibanza cyo kugerageza udusha twa Bitcoin. Kwibanda ku muvuduko n'amafaranga make bituma ihitamo gukundwa ku bakoresha bashaka ibicuruzwa byihuse ugereranije na Bitcoin. Yashoboye kugumana umwanya wayo muri crypto 20 za mbere muri cryptocurrency ukoresheje imari shingiro, nubwo ihura murumva yuko muri aya mahiganwa Litecoin muri 20 za mbere ibandanyizamo. Rero ndabashimiye ku bantu mwakurikiye iki cegeranyo ca Litecoin nabazaniye, ndabashimiye cyane. Ku muntu rero atarakora subscribe nakore subscribe, ngiye kubereka rero uburyo ushobora gukorera izi Litecoin. Rero ndabaha link muri description ya groupe, ndabaha link y'akantu mushobora gucukuramo izi Litecoin z'ubuntu. Urahafyonda winjire, umaze gukinjiramo uce
utangura gukora. Video nayo ikwereka uburyo gakora nayo nayishize muri description y'iyi video, link nayishizemo. Shalom shalom.